Abadandaza b'amakara hamwe n'ibindi bidandazwa bapakira bakarenza urugero bayakura mu gihugu hagati na cane cane abaca kw'ibarabara rya mbere n'iry'indwi bagiye guhagurukirwa bimwe biboneka kuko ngo bitera amasanganya vyavuzwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo BBN. Ugiye ukaraba amakamyo amanukana amakara aca kw'ibarabara rya mbere n'ibarabara ry'indwi cane cane, ugasanga imifuko irenga kw'ikamyo ipakiye ishika hariya irashobora gukoresha amasanganya canke n'abari hejuru biramaze no kuba bagakora. Tugiye gusaba mu bushikiranganji bw'umutekano bw'intwaro yo hagati mu gihugu badufashe bagaruke bashimangire ingene bimeze, natwe tuzogenda kuraba nibaza yuko vyoroshe kurwanya. Severus Ndayikengera asigura kandi ko amategeko abarekurira gukingira umuguzi bagakinga n'impanuka. Amategeko araturekura yuko dukingira umuguzi, dukingira impanuka. Bajya abantu bazobirenga ko tugiyeho tuzofata umunsi umwe canke ibiri, amategeko atugenga aravuga ingene dushobora kubasaba amande abahasha. Abantu badandaza amakara tuzobashira ku max, utera uja Ingozi tubashire kuri axe, utera uja mu Mugamba mu Rutovu tubashire kuri axe, tubigisha bareke gutanga amakara mabi ncenga cyangwa bagashiramwo ibivu. Ibyo ni ibintu bibi gose, nivyatunanira tuzohava duca tubasaba yuko mwebwe abaguzi mugiye hariya mutwara imifuko bakabaha ibintu ushobora kuba mwabona canke n'amakara tuzovuge yuko adandazwa ku munzani aho ababibona. Uwo muyobozi akavuga ko binaniranye bazobategeka kuyadandaza ku munzane umuguzi akagura ico abona.